none uyu munsi nta majambo menshi ariko nuko dusubiza amaso inyuma gusa tukaraba uruhombo twagize kubera ubukoroni mu Burundi. Uruhombo rwa mbere bwikukira nuko kuva natwe rero cana bakaza kutuganziga umutima w'ubutunzi bw'igihugu kandi abanyarwanda cane ko turi baradutwaye igihugu bakigira ikibariro cabo natwe turabajambo n'impanuro bica cane cane zirora nk'umwe wese none uyu munsi nta majambo menshi ariko nuko dusubiza amaso inyuma gusa tukaraba uruhombo twagize kubera ubukoroni muri mwebwe. Uruhombo rwa mbere nuko kuva abana igihugu cacu umutima w'ubukungu warahagabanije cane baradutwaye igihugu bagiraho n'ikibare cabo twebwe abakozi babo bica bituma n'ikimenyamenyo mubone neza n'igihe bagiye barerekanye ko bagiye batagiye kuko hari itunga ry'Uburundi bagiye barinyegeje. Iyo baba bakunzi bari gusiga batubwiye bati ejo ikizobatunga kiri hajya, ariko bagiye barinyegeje kuko bari bazi ko bazogarukaho gutera. Icya kabiri baraduhombeje ubumwe bwacu. Kare abarundi bari bunze ubumwe bakemera Imana imwe umwami umwe. Ahantu hose uzosanga atabuhojojo bw'ubwami buhari uzocumenya ko ari hanga rimwe. N'igihe bagiye twebwe rero bagiye batagiye wabaho kurya hari inzunga ry'Uburundi bagiye bari umwe wese yari afise iyo bahora tugasenyera ku mugozi umwe ico yatoye hariya ariko bagiye barinyegeje kuko bari bazi ko kuva tugasogaruka mu gihugu cacu umwe wese. Icya kabiri baduhombeje ubutomboye baraduhombeye bwiwe bwacu akihahira. Kare abarundi bari bunze. Icya kabiri twanyazwe bakemera Imana imwe umwami umwe. Ahantu hose uzosanga atabuhojojo bw'ubwami buhari uzocumenya ko ari hanga rimwe. Twebwe rero abarundi wabaho kurya kw'inzuki mu muzinga. Twanyazwe umutima natwe haje uburongozi budusanzaza bugira nkunzi na nyagupfa bica bituma n'abana batatana. Ingaruka zavyo nuko abenegihugu batasubiye kubaha uburongozi kubera babona yuko umurongozi atari umuvyeyi. Murumva yuko twahombeye kubera abo babindongozi nyene bava mu benegihugu umwe wese agatanga ico afise. Udafise akarangamutima k'uburongozi buvyeyi ntushobora kurongora abandi nk'umuvyeyi. Iyo utabarongora nk'umuvyeyi naho haba kugambarara no kugayana, abantu baca baba ubusimbira hamwe. Ico caradukozeko cane. Hariho ikindi cadukozeko, akarangamutima ko gukora nk'uwikorera ngo duteze imbere igihugu. Nuno munsi murabe neza hariho abacifata nk'abacangero bakora umenga bariko bakorera mu murima w'uwundi mw'itongo ry'uwundi. Ugasanga rero ingorane zidushikira z'ubukene ziva kuko tudashaka gukora nk'abikorera kugira ngo dutere imbere. Ivyo mbere biraboneka cane mubize. N'ubu hariho abacifata nk'abacangero umenga bakorera uwundi. Mbere muze murabe niyo hagize ikimugora aruhukira hari iwabo w'abakoroni. Turabibona. Umuambasaderi urasanga hejeje ikiringo ciwe aho gutaha i Burundi aca agenda hahandi ku mukoroni
agaca avuga ngo bariko baramutoteza abeshera igihugu kubera wa mutima wo kugikunda atawo. None nk'umuntu yaserukira Uburundi yoja gusaba ubuhungiro avuga ngo bariko baramutoteza gute kandi yahora ahembwa n'igihugu? Mugabo nukubera ako gatima k'ubucangero umenga ntituriko dukorera igihugu cacu. Hariho n'abarundi usigaye umenga n'inderetsi barerekeye nye n'umurima. Muzobumva aho guhanura bararega, muze mwumvirize. Aho bo kwegereye indongozi baca baja kugumura bene gihugu kugira ngo uburongozi babugambararire. Ivyo vyose nivyerekana imvune ubukoroni bwadusizemwo. Ingaruka rero nta zindi zari kuza atari uko bwa mbere twaciye duta imico n'akaranga. Twarataye imico n'akaranga kuko kera umurundi yarangwa no kugumya ibanga be no kwigumya. Baratubwira kuva kera narindi imbere y'ubukoroni yuko umwana yarezwe atibaraguza kandi ntagira umunoho. Aho hambere hahise imbere y'umuzi w'abakoroni umwana naho yabagiye atibaraguza kandi ntagira umunoho. Aho hambere hahise imbere y'umuzi w'abakoroni umwana naho yabagiye kurahura baraye ubusa bakamubwira ngo banza afungure yababwira toya naje ngize, kandi azi yuko baraye ubusa. Ntiyashobora kuvuga ko baraye ubusa, ntiyashobora kuvuga yuko barariye inyama, carazira kwibaraguza. Kera Barundi bari mvuga kuri, mugabo haraje iyindi ngeso y'ikinyoma aho bavuga ngo utabeshe ntasumira umwana. N'umuntu wabona yarageze mu myaka y'inararibonye, yarageze guhanura abandi, ugasanga ikinyoma kimutanga ku munwa, akabesha bibona ivyera akabigira ivyirabura, kandi yari umuntu yashitse muri ya myaka y'inararibonye. Ako rero mumenye iyo n'imvune dutegerezwa gukosora. Twaratakaje koko umuco wo gusenyera ku mugozi umwe. Ubumwe bwacu bwarasambutse. Ubu uravye neza abarundi umenga no kwihahira. Intwaro y'igihugu yahindutse amagaburanyama. Ivyo siko vyari bimeze. N'umuco mushasha wazanwe n'igikoroni. Mbere rero uravye neza ubumwe bwacu indongozi nizo zabusambuye, kuko ntaho ryari byarakabonetse aho indongozi atakindi zitekera umutwe atari ukwica bene Burundi. Ariko rero ntituvuge ngo vyose ngo birirabura. Hari hako batwigishije, baratwigishije gusoma no kwandika. Mugabo ingorane baduteye uko batwigisha gusoma no kwandika niko umuzirikanyi wacu nawo wo gukora wagiye uragabanuka. Baraduhenda ngo warize ngo ucutera imbere kandi udakoze, ngo ukize ngo akiri isuka, ngo ukize akiri wabo, kugira ngo nuwize ntagira akamaro azomarira abene gihugu. Ahubwo acaba umukozi wabo, niho umutima w'ubucangero wavuye, kuko igihe yaba umukozi wabo bamuhemba amahera avuye iwe mukoroni. Gushika naho n'igihe yagenda bose babona bati none tuzosubira guhembwa niki. Muribuka n'ijambo umuganwa Rudoviko rwa Gasore incungu yo kwikukira ku Burundi yaravuze ati nimwe mwatureze ntimuturekure, kuko hajya yarabona yuko batazosubira guhembwa. Erega yari yabibonye. No kuvuga yuko nta waciye atwigisha ingene twokora tugateza imbere igihugu, kuko na rwa Gasore yahabona, yabona ko azoshinga amakoperative, baciye bamugandagura. Turabura rero iyo tuja niyo tuva, kuko abasigaranywe igihugu baje kugandagura bagwaniye kwikukira murazi ko bari abapedese. Abo bapedese rero ntaco bari gukora kugira ngo Uburundi butera imbere. N'ubu muze murabe abize bose bahurumbira kuja iyo barya batarushe. Mu minsi heze narabajije igihugu baba baranyumviye cyo bakirusha ubwiza Uburundi, ndakibura jewe
n'abandi baravuga ko ataco barabona ciza kurusha Uburundi. Nca ndabaza nti none hajya muhurumbira kugenda hanze mugiye kurondera iki? Ntamugiye kurondera akaruta kandi. Tubiravye neza twasanze abava ngaha bagiye guhurumbira ibindi bihugu babahunze gukora. Babahunze ibikorwa kugira ngo bagende mu bihugu baba bakoze gushikaho batera imbere. Nta gihugu tuzobona na kimwe cateye imbere bene co badakora. Mbere harateye n'igihe ndabaza nti mbega iyo bariko baragenda ko bagenda i Buraya, bagenda muri Amerika, bakagenda i Dubai, ko mbona badahurumbira kuja mu Bushinwa. Kandi viza yo mu Bushinwa yoroshe. Ncasanga mu Bushinwa nta urya adakoze. Bagenda rero aho barya badakora, sukwanka igihugu nuguhunga ibikorwa. Najyayo ndababwire Barundi mukunda igihugu ngo tuve hasi dukore, nitwakora tugatera imbere muzobona barya baduteye akagere bagaruka kuko bashaka aho barya batarushe. Tugarukana umutima wo gukunda igihugu. None rero ngaha umuntu yoca yibaza ati none dukora iki? Twosaba iki Abarundi? Ubwa mbere ndabasabe Abarundi mwese dusubire neza, dusanasane bwa bumwe bwamye buranga Abarundi. Ndanezerewe cyane ko kuri uyu munsi tuwuhimbaje, ata muntu agicuruza ubwoko bwiwe, ata numwe agicuruza umugambwe wiwe, atawugicuruza intara. Dukomereza aho rero kugira ngo bikunde yuko dusubira kwisanasana neza, bidusaba ko twikura ko umutwaro w'ivyadushikiye kandi turi kumwe twese. Ntidushobora kwiyunga twikoreye umutwaro w'akabi twaciyemwo Uburundi bwaciyemwo. Ubwa mbere rero nitubanze twumve ko hahomvye Uburundi, hahomvye Abarundi, tuvyumva uko. Ivyadushikiye rero kugira ngo tuvyikure nukuri kwabaye. Uko kuri dutegerezwa kugushira habona twese, tukumva ko Abarundi twahomvye, tukerekana neza ivyo vyabaye, hanyuma abo vyakomerekeje tubaremeshe. Muga tugumye duhakana ko bitabaye, abo vyashikiye baca baguma bakomeretse ku mutima kuko baguma babona ko bizosubira. Ariko twese Abarundi tugiye hamwe tukabishira habona, tugaheza tukaremesha abo vyakomerekeje, tukifatanya nabo mu mubabaro, tukumva ko Abarundi nabo bababaye. Ico gihe tuzoba turiko turabereka yuko bitazosubira, hanyuma Abarundi bose bareme. Intango ya vyose rero murumvise nuko dusanasana tugakomeza ubwo bumwe bwamwe buranga Abarundi. Nico gituma dusaba yuko twoshira ukuri kose habona kuvyabaye kugira tuvyiyambure kabisigare biri mu kahise, twikorere Uburundi bushasha burimwo Abarundi bumvikana babaho kujya kwinzuki mu muzinga. Ica kabiri nuko twokumva neza ko Burundi ari cibare c'Abarundi. Uburundi ni cibare c'Abarundi, nta munyamahanga turerekeye. Ico cibare rero tugikoremwo tutakebaguzwa kuko nta utwishuza. Umurima weze tuwusorome, turawufise dusangiye twese, ni burya butare kuko mu nyuma twavuye tubwubura, naho bagiye bawunyegeje twarabwubuye. None rero n'umurima weze kandi n'umurima w'isangi nta ukwiye kuwigungana, tuwusorome tudakebaguzwa, n'umurima wacu. Uburundi tubukorere. Imana yaraduhaye imvura, iduha izuba ryiza, iduha ivu ryiza. Turime iki cibare cacu gushikaho ibindi bihugu vyose bizodutangarira. Ubugira gatatu, dukomeze uburongozi bw'igihugu, uburongozi bwiza, uburongozi kivyeyi. Indongozi nizimenye ico ziri, ziba karorero mu bikorwa, ntiziba karorero mu kwicara, ziba karorero mu bikorwa. Tumaze iminsi tubona baca intege indongozi zamaze kumva ibikorwa, abo ntimubaha amatwi, nukugira ngo tugume turaboro. Indongozi rero nizibe akarorero mu bikorwa. Uwuhirahira akavuga ko hari ico amaze kandi atacarimwo, uwarabesha kuko vyanditse mu ijambo ry'Imana.
indongozi ivuga yuko hari icyo imaze kandi atakirimwo aribesha. Umuntu wese abonekera ku camwa yama. Niba buri indongozi nziza tukubonera mu burongoye ingene bameze. Dusanze bameze nabi wowe ukaguma unezerewe, nta ndongozi uzoba urimwo, ntuzuvuge ko hari icyo umaze atacurimwo. Tuzokumenyera ku vyamwa wama. Icya kane ni ugukunda igihugu gushikaho tukigura. Imbere y'umuzo w'abazungu abarundi bose bari ingabo. Umurundi wese yagenda yari afise icumu n'umuheto, akama agabiye gukingira igihugu. Ejo aho twariko turigina ijoro ry'uwo munsi mukuru narabivuze yuko n'inzoga y'amacumu yavuye ku buryo babanza kwegeranya amacumu mukingiwe na nyene urubanza, hanyuma urubanza ruheza akabasubiza amacumu yanyu. None rero abarundi twese tumere nka kera, ntitumere nka Kirima n'Amaconco bagujije ubwami ubukoroni. Tumere nka Bihome, tumere nka Rwagasore, tumere nka Ndadaye, bobo bemeye bakigura igihugu kugira ngo igihugu kije ku rutonde. Abarundi rero twese dusubire kuba ingabo nka kera, tugwanira igihugu, niho n'amakungu azotwubaha. Nico gituma twasubiye kugarukana rwa rwego, urwego rujejwe kwigisha abarundi gukunda igihugu no kukigwanira. Ntidukeneye yuko tubona urwaruka rugenda nk'impehe, rugenda umenga rufise ubwoba ku maso. Turakengurukira rero ingabo z'u Burundi ziriko zirerekana akarorero ko gukingira igihugu no kukigwanira. Turabashimira cyane. Mbere kuri uyu munsi nagira mfate n'akaryo ko gushimira cyane ingabo zitanze kurusha abandi. Ingabo zose zarakoze ibikora inka, ariko hariho ingabo zitanze z'akarorero aribo twagomba gushimira. Mbere uwa mbere muri bo yarakingiye Uburundi gushikaho yemera aritanga. N'umuhisi yazize gukingira igihugu, umuhisi kapitene Ndayishemeze Eraste. Uwo yarakoze ibishoboka byose. Twagira dusaba umuryango wiwe uze hano kugira ngo tuwuhe icibutso yuko uwo mukapitene wacu yiguze igihugu. Ugira kabiri yahora ririye tena na cenda mu hagapete, ni kapitene Irakaza Paterne SS 2771 matrikire yiwe. Uyu nawe nyene yaritanze, araja imbere y'abandi arataga karorero. Uretse ko tumuha agashimwe, murumva yuko n'agapete yaciye aduga ririye tena ciyaba kapitene. Ugira gatatu ni Ajida Major Kabura Jafet SSC 3850 ya matrikire. Uyu nawe nyene ni gisongerezi mu ntwazangabo yakoze biraboneka, araja imbere abandi gushika mbere naho wewe naho ari gisongerezi akora n'ibikorwa by'intwazangabo igihe yari ihejeje kwitaba Imana. Hariho ugira kane Ajida Kabura Fabrice SSC 5307 ya matrikire. N'ubu nyene yari ku rugamba, yarabaye akarorero mu bandi. Ugira gatanu ni Caporal Chef Sinzumusi Remi HR 08904 za matrikire. Aba bose rero mu ngabo, ingabo zose zarakoze neza birashimwa, ariko ngo abakunzi ntibahera mu mubindi, haraba ababa akarorero k'abandi. Nagira rero nce nkeza abarundi bose bakoze neza, bakerekana umutima wo gukunda igihugu, bakacitangira. Imana rero mwese bahezagire abakoze neza, abandi nabo babonereho. Mwebwe mutari bwave hasi, mwumvise kugikora n'ubumwe no gukunda igihugu, muve hasi kugira mu bakarorero. Ngira ntangure ndabahe ikimenyetso cerekana yuko igihugu
babaye intwari zitangira zigikunda. Hariho uwundi ntari nahamagaye agira gatandatu, ni soldado deuxième classe Bizoza Didier HR 39 436 de la matricule. Uyu nawe nyene ari mu batanze akarorero mu kwitanga kurusha abandi.